ubu mugwizatunga amenya gukoresha amahera make afise aho kwiyumvira kuyakorera, atandukanye na wa muntu aza kubona afise ibihumbi ijana akabona nta na kimwe yobikoresha, akabona n'umutahe muto, mugabo umutahe igihumbi ciwe ejo aho bukera kizoca vyaye ibihumbi 10, hirya y'ejo aho bukera kizoca vyaye ibihumbi 100, gushika za ndoto ziwe zishike, kubera ko Hello bagenzi, bonjour canke bonsoir bivanye no mwese aherereye. Ku mazina ni Ndarushimana Jean Claude alias Gisahira. Bagenzi, bakunzi, bakundwa, baryango, bahire, mwebwe mwese mwamaze kugira subscribe kuri channel canke ku rukuta ngurukana ubumenyi rwa Kwiga Media, turabahaye ikaze turabaramukije. Amahoro y'Imana nabane namwe. Ego, uyu munsi uri hejuru rero tuje kuyagana mwebwe, tuje kuganira na bamwe muri mwebwe mufise ivyo mwagezeko, mufise ivyo mwifuza kugerako, mufise ivyo murondera, muzi ico murondera, muzi n'ivyo mukora. Je nababwiye nitwa Ndarushimana Jean Claude. Ku mazina ariko nagitaza no ni Gisahira. Uyu munsi uri hejuru rero tuje kuyaga iki? Tuje kuyaga ati ni gute umuntu yomenya ahari, ni gute umuntu yomenya ico agezeko, ni gute umuntu yomenya ko ari umugwizatunga canke ari umutunzi, ari umu entrepreneur canke ari umu agipreneur. Ivyo niryo ntangiro nyamukuru ry'uno munsi. Rero wewe na jewe twiravye tubona duhagaze mu buhe muce n'iyo mico itatu, kugira ngo twitwe canke tuvuge ko tufise ico twokwirata, haba ku gihugu, haba ku benegihugu, abarundi n'abarundikazi, amahanga, mvure canke tukajabukana na vya bintu vyacu ahandi hantu hose kure hashoboka. Uyu munsi rero tuje kuvuga ku bijanye n'ibintu bitatu: umugwizatunga, umutunzi canke umu entrepreneur, itandukaniro n'umu agipreneur. Tuvuze iki ubutunzi? Tuvuze ubutunzi ni kugira ibintu biboneka. Ivyo vyovyo birazwi, ni kugira ibintu biboneka. Nk'akarorero wahosha tegana tatana n'akarorero nko kugira imiduga, kugira inganda, amamangazini, kugira amazu, kugira ivyo bintu vyose umuntu ashaka kuboneka, kubona, akabona ko uri umugwizatunga. Ico gihe uba uri umutunzi, ariko utandukanye n'umugwizatunga. Ubutunzi nabwo ni ukuba utandukanye n'uko wahoze ejo. Nk'akarorero rero, ugiye kugira evaluation ukaraba 2020 n'uyu munsi 2025 canke 2026, reka tuvuge na 2026 turimo, urashobora kuvuga ati jewe 2020 kugira nshobore gufungura, kugira nshobore kuronka ico nwa, kugira nshobore kuronka ico nambara, nuko n'abandi bazagira c'ingero kwa nakama kampe mu dufaranga twinija n'ikizi. Uyu munsi rero nkaba ntandukanye n'urya munsi. Urya munsi kubera naje guca ingero, mugu uno munsi ndashobora kurima, ndashobora korora, ndashobora kwimbura, ndashobora gushora, ndashobora no kugurisha. Ibintu vyose biza kuntandukanya na ca gihe. Ivyo rero uwo munsi uza kuba uri umugwizatunga, uza kuba uri umutunzi plutôt. Nihenze gato murambabarira kuko ntawe bidacamwo canke ntawe bidacibwamwo, niko bakunda kuvuga mu Kirundi, abantu nibo bayamaze uko. Okay. Umugwizatunga nawe twokwita umu entrepreneur canke umu agipreneur. Tuvuze umu agipreneur ni umuntu wese afise gukora ibintu vyinshi bitandukanye. Mvuze ibintu vyinshi bitandukanye, arashobora gushakira ivoka, ko navuga ku mu agipreneur, arashobora gushakira ibiharage, arashobora gushakira ibijumbu, arashobora gushakira inka akayishora mu rwambu, naho bamwe babita abakomisiyoneri. Kurya n'umu agipreneur nuko gusa aca aduza igiciro gusumvya mwene kucorora ashaka ikindi canke mwene kuyikora. Nico conyene kica kimutandukanya n'umu entrepreneur. Cane ko ndamusha bawundi ngo tandisiye umu entrepreneur canke umugwizatunga w'imena ni wa muntu afise innovation, wa muntu afise création, wa muntu afise organisation. Ibintu byose ariko arakora biba birimo innovation, naho ataba ari innovation nini cane, arashobora kuba ca kintu abantu bariko barakora
kimenyerewe kizwi mu karere akagihindurako akantu gato kigaca gitandukana na ba bandi, kigatandukana na vya bindi abandi bose bariko barakora. Uwo rero tuca tumwita umu entrepreneur. Iki gihe rero ni ukuvuga uwo muntu umu agipreneur n'umu entrepreneur bwa butunzi bwabo bufitiye bwa butunzi bwabo canke vya bintu bagerako bifatiye ku bugwizatunga. Reka ni bose bari kuraraba kino kiganiro kugisangiza abandi kugira ngo nawe aze kugenda ariko inyigisho imwe canke zibiri zimufasha kuva aho yarari akagera aho yarageze. Uyu musi ko turayaga na wewe ejo tuzoyagwa no mu bwizatunga kanaka. Ndagusaba kugura agakengeri ngaho kugira ngo ikiganiro misi yose kigiye uzoba mu baronka notification bwa mbere turaje rero tutanguye tujyane n'ikiyago cacu rimwe kamwe ku kandi ijambo ku rindi ataho dusize inyuma twese turiko turajana, twese twitegurira imbonakazoza ya 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere. Rero uno munsi hejuru ijambo ry'umutwe riravuga ati ni gute womenya neza uwo ushaka kuba mu bijanye n'ubutunzi ukaronka inzira y'ubwigenge mu bugwizatunga bwawe. Muraza guteganya n'ijambo ry'umutwe ritanguye uno munsi kubera ko ibi ni vyigwa nkeneye ko bizogenda birakurikirana ijambo ku rindi umwanya ku wundi. Wewe rero utageze subscribe uriko urahomba kuko uzohemba inyigisho ndema butunzi ngwiza butunzi. Ego twagiye kamwe ku kandi ijambo ku rindi. Okay, abantu benshi barashobora kuba bazi ati nk'ubu urashobora kwibaza uti wewe uriko uranyumviriza urashobora kwibaza uti nzoba ngiye ko bande mu buzima, nzoba ngiye ko bande mu buzima bwanje, nzoba ndiko ndakurikirana inzozi zanje canke ndiko ndakurikirana gusa ubutunzi. Iki gihe uribaza ati none nzoba ngiye ko bande mu buzima bwanje, ni ryari nzoba ndiko ndakora kugira mbe uwo nshaka kuba, canke ubutunzi bwanje ni gute nzobukurikirana, ni gute mvuze gukurikirana ubutunzi rero kuvuga ntege ntabwo byose basize amafaranga, haba mu byo wakoze, haba mu byo waguze, kuvuga ukaraba muri cya gihe bidashobora kugira ikubononekana. Uzo uriko urakurikirana neza ubutunzi bwawe ukamenya n'uwo ushaka kuba mu bijanye n'ubutunzi. Kuvuga tuvuze ibijanye n'ubutunzi z'ikintu kizana amahera ubwo nyene kandi kizana amahera menshi wapi, ahubwo niko wowe ufise kwiyemera muri wewe, kwiyemeza no gutangura. Bivuze ati kwiyemera, bivuze kwiyemera hariho ntaze ko ntahora ngo urumva ngo kubera ugwiza umugwizatunga ngo ugenda mu yarabara genda bavuga ngo je ndumugwizatunga. Oya, kwiyemera ahubwo ni kwiyemera mu bikorwa vyawe ugomba gutangura gukora canke watanguye bifise intambwe bigezeko, bifise aho bimaze kuba naho bimaze kugera. Kwiyemeza naho ni vya bindi uvuga ati iki kintu uyu munsi nteza kugitangura nturindire ejo, kuko uno munsi hiwawe niho heza kurusha ejo. Abo mahirwe witeze hazova amahirwe menshi uzoyaronka, ariko azoza kurikira ibyo bikorwa uriko urakora canke iryo gikorwa uriko urakora. Igihe gutangura hoho ni gutangura no kugaragaza vya bintu vyahora mu vyiyumviro vyawe, bigahora mu bwenge bwawe, bigahora mu mazuru yawe bikomotera ko bishira habona. Nivyo bita gutangura. Gutangura so kuvuga s'amajambo, gutangura si uririmbo, ahubwo gutangura no gushira mu ngiro. Nk'akarorero dutandukana nk'ubu ugiye ugateguye kuzorima, babisaba ko utora isuka ukagenda ugatora ya suka ukagira iki karima. Uhejeje kurima rero ugatera, hama ukabagara, ukongera ukimbura. Ivyo bita kugira gutangura. Rero umugwizatunga ntarindira amahirwe azoza mu nyuma. Oya, umugwizatunga atangurira kwa kirya nyene afise, we nyene afise mu ntoki, atangurira n'ico afise, ntarindira ngo ngo ninaronka amahera menshi ejo nze ntangura. Amahera menshi ntabaho kandi amahera make ntabaho. Ntihagire uzosubira kwibaza ku mahera menshi, ntihagire uzosubira kwibaza ku mahera make. Amahera make ntabaho kandi amahera menshi ntabaho. Ayo nyene ufise niyo yo gutangurana umushinga wawe, iyo gutangurana igikorwa cawe wiyemeje gukora.
utarindiriye andi mahirwe azoza, andi mahirwe azoza mugabo azoza mu nyuma. Impanuro za gusa impanuro ko turatanga two dutanga ku buntu, naho muri mwebwe muze kukiraba ntabaza kuvuga ngo turiko turateza imbere ngo we karabivuga. Ikibazo si uguteza imbere we karabivuga oya, ahubwo ikibazo ni inyigisho nza gukuramwo iza kumfasha iki, ivyo nza kumviriza biza kumfasha iki. Rero we ndagusaba yuko ugikurikirana kino kiganiro cyose ukakimara uza kuba umuntu w'agaciro cane, uze kwibuka no gufungura inzogera kugira ngo notification yose ibiganiro bigiye bizaca ngaha kuri kinyamakuru cyacu Kwiga Media. Wumve ko ibifisala, wumve ko ari inyigisho kuri wewe, wumve ko ari impanuro kuri wewe, wumve ko ari n'umutwaro, ugifate nk'umutwaro. Ibi byose uza kumva harimwo ibikora, wumve ko bifise nk'umutaro. Umuguzatunga rero yiga ko uko akoresha amahera aho gusa kuyakorera bitandukanye. Mvuze ati umuguzatunga yiga uko akoresha amahera, ni ukuvuga niyo amafaranga afise 1000 no munsi ashaka ijana, dufate kugikoresha ibintu bitaza kumuzanira inyungu canke bitaza kumuzanira inyungu ejo haza. Ubu umuguzatunga amenya gukoresha amahera maka afise aho kwiyumvira kuyakorera. Atandukanye na wa muntu aza kubona afise 100,000 akabona nta yobikoresha, akabona n'umutahe muto, mugabo umutahe 1000 ciwe ejo aho bukera kizoca vyaye 10,000, hirya ejo aho bukera kizoca vyaye 100,000, gushika za ndoto ziwe zishike, kubera ko n'ubumenyi azogendera buronka muri ca kintu ariko uriko urakora. Bizogendera buronka, wowe bari imbere bizogendera buronka. Nibo ndiko ndavuga. Umuguzatunga rero ntiyemera gutsindwa, ntiyanka gutsindwa pe, ntiyanka gutsindwa, ahubwo areka gucika intege. Murabona ubuzima nyine se turimwo, nta muntu n'umwe adatsindwa, ahubwo gucika intege nivyo bibi. Ushobora gutangura ikintu kanaka ukaza wumva mugenzi wawe aragutwenze canke araguciye intege, ni wewe menya ko utandukanye nawe, utandukanye nawe cane, wowe ni wewe. None umunsi uzokora ubukene mu nzu yawe, ubu uzogira inyungu nyinshi cane ninde? Ni jewe naguciye intege canke ni wewe wabigezeko? Umenye neza ko ari wewe wabigezeko. Iki gihe rero ntuzotinye gutunga kuba kuriko uratangura ikintu kanaka, ntuzokwirinda kuguca intege aho bazoba benshi, ahubwo ni gute wewe uzoharanira gushika kuri za ndoto zawe, gushika kuri bwa butunzi wewe ushaka bwa nyabwo, kuko ubutunzi bwa mbere bwiza buhera mu mutwe bukagenda mu ngendo. Bisigura ko mumaze kugira ivyiyumvira mu mutwe, haca bazangura kubwira iki kutangura kubigendera. Uwo munsi rero uzatanga kubigendera, ni wo munsi umutwe wawe nawe uzotanguye kuguruka, hanyuma ugashira mu bikorwa ca gihe ufashe inguvu zawe ukazemvesisa. Kuko investment ya mbere ni inguvu ziwacu, ni inguvu ziwawe, ni inguvu ziwanje. Iyi ni investment ya mbere, kwitegekaniriza canke kwitunganiriza umugambi. Wewe uba wifuza ubwigenge mu mafaranga canke mu mahera, ukiyubaka ejo hazaza, mukava mu kwa murindiriye amahirwe yo gutangura. Fa mu kwa murindiriye amahirwe yo gutangura, nagusabye ndakwingiye uve mu kwa murindiriye amahirwe yo gutangura. Nimba ufise ico ushaka kugerako, nimba ufise ico ushaka gushikako, nimba ufise aho ushaka kuva, utari wa muntu urindiriye ya mahirwe azokora akavuye mw'ijuru. Ariko mugabo twibuke ko n'amana atabutse rimwe ku Banyisirayeli. Iki gihe n'amana yatubutse rimwe ku Banyisirayeli, nawe urindiriye amahirwe maki kugira ngo ayo yandi mana azosubira kutibukireko. Okay, ndakinze ugira like, ugira share, ugira partage, ugakanda subscribe ngaho kugira ngo umuryango munini, umuryango uzoza urabana mu biganiro byiza, mu biganiro ndema butunzi, ngwiza butunzi. Tugiye tuza turahashisha inyigisho zitandukanye, twebwe nyine ubwacu, no kuza turayaga n'abatandukanye, no kuza turavugisha abari mu bungano rutandukanye, mu ngero zitandukanye, kandi kugira ngo twumve, baduhe umuco, baduhe gutangura nyako, gutangura kweruye, kugira ngo tugire ubwigenge. Yababaje cyane uyu munsi kubona uri mu mugwi wo kwitwa abakene,
ariko mugabo ufise ubwenge, amaguru n'amaboko, ufise umutwe, umunwa, ukaba ufise vya bintu vyose, wa mutahe wa mbere w'ibanze. Kuko umutahe wa mbere w'ibanze nuko wewe uriho, jewe nawe turi, wewe kuba uriho niwe mutahe w'ibanze. Rero ndagukangurira guhumuka, ugakura amaso ejo hazaza, ugakura amahirwe mu mwaka uza, mu yindi myaka, kubera urya mwaka niwabona uko canke itaco uwukozemwo uzosigara wicuza, naho utazoba dusubira. Murakoze cane, Imana nibahezagira.